ubwa mbere na mbere nagomba kubanza gushimira Imana mushobora byose kuko wa munsi abeshi bari bazi kudashoboka washitse mu Burundi umunsi abene gihugu bo nyene bitorera indongozi zabo kubgabo ata numwe ariko arabahonyaho gakanu. Nagira kandi nkeze abarundi kuko iki gihe ni ciza kandi ndabakeza ko mbona bose bafise umutima umwe, bafise umutima munda kandi bariko baritorera indongozi zabo. Ndabakeza cyane cyane kubona ishaka bafise beshi bazindutse kandi bariko batora umutekano, nta bantu bariko baronona. Ico rero ni ciza cyane ku buryo dutegereza kubakeza. Ndakenguruka ko n'imigambwe gushika ubu iriko ivyifatamwo neza. Twaragize n'inama turaba ingene vyifashe dusanga vyagenze neza no gihe twari mu myiyamamazo. None munsi twashitse kuri wa munsi rero n'imigambwe ndayikeza ku ngene bariko baravyifatamwo. Icambere abantu bomenya nuko uno munsi ntihariko hatora abanyamigambwe, hariko hatora abarundi. Umurundi wese rero yobanza kumva ko ari umurundi ariko aratora, atari umunyamugambwe, atari akagwi. Rero iyo ari ivy'igihugu yononya abayiyononeye. Nico gituma rero nohanura ntihagiye numwe acutse uwo mutima kuko abayononeye igihugu ciwe nyene, kandi turizeye neza yuko abafise uwo mutima atari beshi baba bafise nabo nukuguma tubahanura uko nyene. Inyifato y'inyuma y'amatora abarundi bose nibo batoye, ntihatora abanyamigambwe. Bahejeje gutora no kwitahira kubandanya ibikorwa, hanyuma tukarindira ababijejwe baharure, hanyuma batubwire ingene vyagenze. Kandi ikindi novuga nuko umwe wese yovyakira kuko aha ntitwaje muri sentare aho bacimanza kuko nta sentare nimwe irabaho nawe we wicira urubanza. Novuga n'abarundi twese turatora twakira ivyo abarundi bakoze nawe we ubu birimwo kuko nico gituma udashobora kuvyanka nawe we ubu urimwo.